Intambara iheruka kuba hagati y'ibihugu bibiri arivyo ibihugu bikurikira Israel na Iran ni intambara Perezida Donald Trump yise intambara y'imisi 12 ndetse iyi ntambara yararangiye yaraheze kabisa irahagarara. Ariko uyu mwanya tuvugana hari intambara y'amagambo hagati y'igihugu ca Iran ndetse n'igihugu ca Amerika. Musi w'ejo mwijoro Perezida Donald Trump yatangaje ati shobora kurasa mu gihugu ca Iran mwanya wariwo wose, nshobora kurasa mu gihugu ca Iran. Ni kuki Perezida Donald Trump yashikirije ano magambo akurikira. Impamvu ino ntambara y'amajambo yakomeje kuba nuko kuva igihugu ca Iran kimaze guhagarika ino ntambara, igihugu ca Iran cagumye giserebura ati bariko baraserebura intsinzi ngo batsinze igihugu ca Israel. Igihugu ca Iran gikomeza gutangaza ati twarakubise umwansi, niwo mpamvu dutegerezwa kuguma duserebura. Kandi hakaba ari n'ayandi makuru yatumye bino bintu biba birebire, gatuma bino bihugu byose uko ari bibiri bipanika. Hari n'ubuce bwinshi bugiye butandukanye buri mu gihugu ca Iran. Igihugu ca Israel cyakomeje gutangaza ati haragoye ko tushobora kuharasa kuko hari amabeto menshi cyane. Ico gihe vyasavye ko igihugu ca Amerika kizana indege zikomakomeye aba arizo ziza gutera ivyo birindiro bigiye bitandukanye. Ivyo vyose twaramaze kubibona mu gitero igihugu ca Amerika cateye kuri Iran. Kandi abantu benshi bakomeje babandanya bavuga ati za ndege z'igihugu ca Amerika nta bintu byinshi zashoboye konona ivyo birindiro vy'igihugu ca Israel bakoreramo intwaro za kirimbuzi. Buri ahantu hose Perezida Donald Trump umagaruka ku vyizi ntambara, aho aguma atangaza ati igihugu ca Amerika ni igihugu kidasanzwe kandi ngo igihugu ca Amerika gifise ingabo zidasanzwe, ingabo zifise ubushobozi buhambaye. Ibyo vyose Perezida Donald Trump abishikiriza kumvo zuko kuri biriya bitero bitatu bakoze mu gihugu ca Iran ko kwisi yose atakindi gihugu gifise ibisasu vyorashe hajya ahantu canke indege zokoreshejwe mu kurasa bijya birindiro vy'igihugu ca Iran. Gihe hariko harasinywa amasezerano hagati y'igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Congo, Perezida Trump yakomeje agaruka ku ntambara y'igihugu ca Israel ndetse n'igihugu ca Iran. Aho hose yasikiriza ivyo yari imbere y'abaministri b'ububanyi n'amahanga, uyabandanya agaruka ku ngabo z'igihugu ca Amerika azitera amashugwe kukungene arizo ngabo za mbere zihambaye. Aho hose yakomeza abandanya avuga ati uwo mugabo yiyise ati n'umuyobozi w'ikirenga w'igihugu ca Iran ariwo yahatora kubera iki wakubiswe cyane mu ntambara ndetse tukabakubitana n'igihugu cawe cose. Perezida Trump yabandanije ashikiriza ati umuyobozi w'ikirenga w'igihugu ca Iran nareke kuguma besha ati twarabakubise tubakubitira hamwe n'igihugu ciwe. Mu gihe inganda zitatu zakorerwamo ibitwaro vya kirimbuzi mu gihugu ca Iran twabirimbuye, kandi no mu gihe intambara yatangura narinzi aho umuyobozi w'ikirenga w'igihugu ca Iran yari yinyegeje, ndetse kandi mbaranya mbuza abasirikare b'igihugu ca Israel ndetse n'abasirikare ba Amerika ko badakwiriye kugenda kwica umurongozi w'ikirenga w'igihugu ca Iran. Ayo n'amagambo Perezida Donald Trump yabandanije ashikiriza mu gihe yako aravuga ijambo ariko harasinywa amasezerano yo kugarukana amahoro hagati y'ibihugu bibiri, u Rwanda na Congo. Komeza ashikiriza ati nabujije abasirikare b'igihugu ca Amerika kandi nongera mbuza abasirikare b'igihugu ca Israel kuko bari kuza bakagusanga aho winyegeje kandi bagashobora kukwica, ariko ivyo vyose narababujije. Andanije ashikiriza ati uyu yiyita ati ngo n'umurongozi w'ikirenga w'igihugu ca Iran atabaye ubuzima bwiwe agomba hure n'urufu rubi cyane, aho yogiza akava aho yinyegeje kugira ngo aje ku mugaragaro shikirize ibintu azi vy'ukuri, areke kuguma abesha yongera angarukako. Perezida Trump yakomeje ashikiriza ati ndavyibuka neza jewe nyene nihamagariye mu gihugu ca Israel ndababwira ati ziga ndege zari zigiye kurasa ahantu umuyobozi w'ikirenga w'igihugu ca Iran, kubabwira ati mukate musubira inyuma kugira ngo ntimuje kurasa aho
umuyobozi w'ikirenga yinyegeje. Aho rero Donald Trump abandanya avuga ati murumva koko natabaye ubuzima bwiwe kuko yaragiye guhura n'urufu ruhambaye cyane, urufu rw'agashinyaguro. Aho Perezida Trump abandanya ashikiriza ati naramutabaye ariko wewe aguma avuga ati yadukubise urushi rubabaza canke yadukubise ahababaza. Kandi musanzwe muzi neza aho bigeze mu bintu vy'imbuga zigiye zitandukanye. Uno Perezida Donald Trump aratwika kongera agatwika kuko asanzwe abimenyereye, asanzwe abifisemo experience ndende mu gukoresha zino mbuga. Kuko uno muyobozi w'ikirenga w'igihugu ca Iran iyaza kwicwa vyari kugorana ingene ino ntambara ishobora guhagarara. Ni kuvuga yuko na Perezida Donald Trump nubwo yabikoze, ahubwo suko yabikoze ari uko ari muwe, nuko yarazi neza ko ino ntambara izocigorana ingene izoshobora guhagarara. Perezida Trump akimara gutangaza ano majambo, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu ca Iran yahise nawe amwishura ati nimba ukeneye ko dushobora gukorana idiri yo kugarukana amahoro n'umutekano birambye, shira ku ruhanda ku gasuzuguro n'ayo majambo gumuvuga yo gusuzugura igihugu cacu, ndetse kandi ntituzoshobora kwemera yuko ukomeza gusuzugura umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cacu ca Iran. Yabandanije ashikiriza ati aya majambo Perezida Donald Trump ariko arashikiriza ari kubabaza abafana benshi b'umuyobozi w'ikirenga, kandi akomeza musaba ati gerageza uhagarike kuguma ushikiriza ayo majambo kuko ari kubabaza abantu benshi bagiye batandukanye. Uyu Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu ca Iran yabandanije yishura amagambo jambo akomeye cyane, yishura igihugu ca Amerika ndetse n'ibindi bihugu vyose bikomeye ku isi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu ca Iran yabandanije ati igihugu cacu cigitangaza coboye kwereka igihugu ca Isirayeli katayandi mahitamo dufise. Aya n'amajambo amwe Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu ca Iran yakomeje kugerageza akarabwira igihugu ca Amerika kandi yongera abwira igihugu ca Isirayeli. Igihugu cacu cikitangaza arico bitwa Iran tweretse ubuyobozi bwa Isirayeli ko atayandi mahitamo dufise, ndetse nuko igihugu ca Isirayeli gikomeza kwirukira ku muvyeyi wacu arico igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandanye ashikiriza ati igihugu ca Isirayeli twaragikubise kibona kwirukira ku muvyeyi wacu ati ingu dutabare kuko aho tugeze naho tudashobora kwigwanira. Kandi Isirayeli yari bizi neza ko itirukira ku muvyeyi wacu igihugu cyawo twari kucuzuza amamisire yacu. Kandi Minisitiri w'igihugu ca Iran akomeza gutangaza ati babagiriye umutima w'ikigongwe, kandi nimubandanya kuguma mutangaza ibyo muri ko muratangaza tuzoshobora kubereka aho ubushobozi bwacu bw'igihugu ca Iran bushobora kugera, kugira ngo dukure ubwo bubeshi mu nzira muguma muvuga, kugira ngo dushobore kugaragaza natwe igihugu ca Iran ko gifise ubushobozi buhambaye. Intambara y'amajambo agiye atandukanye ni intambara ikomeye cyane, intambara yo kumbuga ni intambara ikomeye cyane kuko mwaciye mwirukira ku muvyeyi wanyu gutabaza. Iyi ntambara y'amajambo ni intambara ikomeye cyane, nubwo intambara yashoboye guhagarara, ariko akano kanya tuvugana hari intambara yo guterana amajambo. Igihugu ca Iran cyamaze kwankira uno muryango woje gusuzuma ibikoresho vya kirimbuzi biri mu gihugu ca Iran. Rero igihugu ca Iran cyamaze kubankira ko bazoza kusuzuma. Ndanyivuga ati kuva na kera mwari mwaraduhaye uburenganzira bwo gukora, ndetse mwongera muduha ibipapuro vyo gukora, ariko abaturashe bobo ntaco murigira mubavugisha, nta nico murigira mubabaza. Kubw'iyo mpamvu natwe nitubakeneye mu gihugu cacu ngo muze gusuzumaho ibikoresho vya kirimbuzi canke ibisasu vya kirimbuzi aho bigeze. Aho leta ya Iran yasohoye itangazo ivuga ati igihugu ca Isirayeli n'igihugu ca Amerika bakomeje gutangaza ku mugaragaro ngo ko bazokwica umurongozi w'ikirenga w'igihugu ca Iran. Kubandanya muvuga ko muzokwica umuyobozi w'ikirenga w'ikindi gihugu, iryo ni iterabwoba. Ndetse kubandanya mubivuga hagiye hatandukanye, iryo ni iterabwoba rikomeye ryo ku rugero rwo hejuru.
bakomeza gushikiriza ati bino bintu tubifate ko ari akantu gatonya canke ari ikintu gitonya cane, aho ibihugu bishobora gutangaza ko vyoshobora kwica umurongozi w'ikirenga w'ikindi gihugu. Ico ni ikintu kitoroshe, ni iterabwoba rikomeye. Intambara yo mu rugamba yaramaze kurangira, ariko hasigaye intambara yo guterana amajambo. Umunyamakuru yabajije Perezida Trump ati hamwe ushoboye kumenya canke ubutasi bwawe bukakubwira ko igihugu ca Iran congeye gutangwa gukora ibisasu vya kirimbuzi, woca ukora iki canke wokongera ukaharasa? Perezida Trump nawe yashikirije ati ubwo nyene nk'ivyumva nohita ndaharasa ku kanya nyene atanumwanya uhaciye. Yo niyo magambo yashikirije. Aho niho ikiganiro nabateguriye kigarukiye, ndetse nongera ndagusaba nimba we uri mushasha gira subscribe na share na like hamwe na comment kugira ngo dukomeze kugira umuryango muniniya wagutse.